niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana Cico nzoharanira gusumba ibindi nako kagaye agasuzuguro kuko kuvuga ngo ari abantu bavuga neza ikirundi gusumba abandi na jewe sinakivuga neza je amajambo yatondeka neza mugabo nkayatondeka kumurimiro hanyuma rero duvade ingene mu kirimiro bavuga ingene mu gamba bavuga ingene mu buhunga bavuga ingene imbo bavuga ingene ababo bavuga ngo endewe burya bavuga ni byiza cyane endewe nakunze gose ko je nakudemera kandi twabutamba mu kimoso nuko rero nakubwira urakoze cyane mutama wanje yonge abakobwa aho rero mbaje gito demo ego muri kumfasha ni jewe enda baramukije cyane je nitwa Chantal Banjigiza sinzi ko munyibuka jewe mba muri Toronto en Ontario ndakurikira ibiganiro byanyu kandi biraryoshe vraiment ku bantu ba notre génération ama génération yacu donc je ndiko ndavuga abantu bari autour y'imyaka 50 je nibaza yuko ikijya kiganiro cyanyu ari contribution nininya nko ku bantu batwebwe twakuze tudafite abavyeyi tutaronse ingene tuguma impande y'abanyokuru basokuru birafasha no kwigisha n'abana bacu kugira bamenye ikirundi kandi n'abandi bana bazoza mu nyuma abana bo twavyaye bizobafasha surtout nk'abavyaye n'abana b'abazungu n'abandi bantu bo hanze iyo ni contribution ikomeye cyane kandi ndabishima isuje yose yo mufashe n'ukuri birafasha hari ikintu nashaka kubabwira kitanejereje cyane gose ikintu kitanejereje namuvuga ngo waragize ubwoba kuvuga ngo abahutu ngo canke abatutsi ukuntu bameze ukuntu kwabo nukuri ntabahenda jewe meruka kuva i Burundi guhamba umuvyeyi yandeze umupadiri twa Patimanyusi yaheruka gufa mvuye kumuhamba hanyuma ndaronse la chance yuko shobora guhura n'abantu benshi hanyuma ndabona n'abandi n'imiryango menshi ntarinzi nukuri nashaka ndababwire yuko twarahuye n'umuntu mu ndege urazi hajya mu ndege muragira chance guhura n'abantu yamfashe yuko jewe noba ndi mukongomani mugabo kandi yego nivyo je ndafise abagenzi banje b'abakongomani kandi je ndavuga iringara nakuze kubera nakuriye hanze ndafise abakongomani abagenzi benshi mugabo hari umuntu yubahutse akavuga yuko aba bantu abo bakongomani il faut les empêcher de parler tutebyo kubabusha kuvuga avuga ngo urabona ubu batanga kuvuga ibintu vya genocide urabona hajya mu Rwanda avuga ati mu Rwanda bakaramutsa bisohotse bikavugwa hama mu Burundi ngo bijya abantu batanguye kuza baravuga vya genocide bazoba bariko baradukwegera bizoba biheze pour vous dire que nta wufa kabiri abahutu nibo twarapfuye twarapfunywe ntitwavuye mugabo ubu unyahumbona dushitse gutinya kuvuga monsieur Patrice je mbona ko hari byinshi byo wavuze bishobora no kugukwegera comme tu dis mugabo ntugatinye kuvuga ivyuzi kuko irisohoye riba rirenze impinga muramba barira ikirundi sindi niko ndiga duke mu byo uri uramba barira niko ndiga bikebe nukuri jewe mbona yuko ubu unye ndiko mvugira notre nation notre peuple abahutu dutinya kuvuga dutinya gusohora deje ubu unye jewe ndashimira Imana kuko ubu kame muturatanga kugira une sorte de muramba barira no kuri jewe by'ibifaransa tudavuganye mu nyene turafise ukuntu dutanguye tomo abo turi hanyuma niyo culture yacu iri kubaza urabana n'ibintu biraza gahoro gahoro kuko twari twaracinyijwe kuva kera none muvye bandanye uvuga s'il faut parler vuga byose bwende Imana iri nyuma yawe nkuko nariko ndavuga ndazi yuko c'est vrai yuko bigoye mugabo kindi kintu nashaka kubwira numvise ibintu by'ama contribution nta rimwe ndikera mbona jewe link canke ikivuga ati contribuer giriki ntavyo nzi mugabo mvuga ati fa kurungika ari unungise cuba rungise 20 peut-être pour kuri isoro umuntu aba yumviriye umuntu azobigira kuko je nshize mu 5 undi agashiramo 10 undi agashira savali
nukuri ndabamenyesha yuko nous le peuple hutu tufatanye hamwe tukaja hamwe kuvuga ngo ntitutunze me turatunze cyane gose il suffit tout simplement yuko tugira ukuntu twiyumvira nk'ibyo byo Patrice nukuri you are our hero parmi les héros hutu nukuri il faut que tukushira ikidari nyene kinini pour cette académie que tu fais non seulement niyumvira ngo mu giheta nibiki mais c'est pour toute la nation gose nuko mshinga naye je ndi kukazi ndi infirmiere murabona ko ni mask mfise ndashobora kugenda kare bampamagaye uga ndagushimiye cyane gose imana iguhezagi bandanya ku kazi n'ukuri turi nyuma yawe ego kumbure urashaka kuzokumva inyisi wanje nagira edit habishirako yamara je n'ukuri yo ndiko ndavuga je mvuga ndumuhutu mvuga ndumumana cyangwa umusongore yamuka mu gihe kagiye tumwami n'abagabo ku mutumba wa Muremera niko mvuga mba muri Canada niko mvuga jewe mvuga ibintu ko ndabizi hanyuma je nkavuga ibyo bona amaze kuvuga rero nibyo burya mba mbona bigendeka jewe navuze nti hariho ubegito abatutsi kazi bambwiye barongwe mu bahutu n'ubundi ubegito abahutu kazi bambariye bagiye kurwa mu batutsi numva bo byose ndabizi ariko hari ibintu je nko kwaduka nawe kuvuga ngo ubonye umututsi w'umurundi nibi mpakanya kumburenzo bishikako okay merci nzo bitema ndabivuge ubonye umuhutu w'umurundi nibi ako gusa nogenda kubige nawe uzi abatutsi ntibigera barya bagiye kunywa babanza kunywa amababore bakabona kurya abahutu nabo nukuvuga abatutsi barira ku nzoga abahutu nabo bakanwira ku buhaga niko babyita yego urumva ibyo babizi ibyo urashaka kugira ngo muri Canada urashaka kugenda muri frigo y'umutuzi gasanga nta kiriyo kuvuye nta ndya ziriyo mbwa yari inzoga mugabo ntushaka kuja muri frigo y'umuhutu ngo burindya ibyo niko tumeze ko jewe ndarima ngaha muri Canada ndazi ko nigeze kubwira umutuzi ni ngo tuje kuri mama muhungu ari hano twitongo nivyo abahutu mugabo umweretse inka yosha zorora kumbure ibyo no bivuga mugabo hari ibindi bintu bigoye hari ibindi bintu hariho oya uraoya hari ibintu kandi urabona je mvuze ibintu yesi mvuga ibintu singenda gutya je ngiye ahantu byanti yewe nabivuze n'ubugwera nzohwera cyo menya cyo nuko hariho umututsi w'imwaro yampamagaye ambwira ati muhungu je mvuye mu nama yuko kugandagura ntibeka kumara ati yego ngo ibyo bintu uvuga ngo ibyo ngo byatutsi uri kuravuga ibyo navyo bikava kuki ati biva kubera wewe uri kuravuga ibintu ati je barabaje ngo uwo muntu akunda kwangiye recording stopped recording in progress ati jewe ndahazi ati none abahe aba mu Kanyosha aba mu Bwiza aba mu Kibenga abahe atoya abihororeya muri Canada ntidukeneye uwo muntu muri Canada dukeneye ubanga urumva icyo bandonda nakura cyumva mugabo nihagera kuvuga yuko je ndiho urukundo rw'abarundi kandi aho rero uranyumvira neza urashaka kwiyumvira ngo abagomba kungirira nabi ubu bangwa abatutsi oya n'abahutu hari abo mvuga hariho n'abahutu mvugira ibintu aho kuko mvuga bimwe kuko none ngo manda kwakabiri nk'ikete ry'umushikiranganje navuze ko ibintu kandi warabyumvise nk'ikibazo cyatanze Gitega bakagiha abanyeshuri mu wa gatandatu icyo bintu byari byakozwe n'abahutu mugazi natinye kubivuga rero iyo umuntu avuga nko kukiwanje ntuhabwira ngo nabatutsi gusa cyane ngo ya n'abahutu bashaka kugandagura rero nka kubwira nti rero nteza nka saba Imana mu gitondo mbonye burakenda avuga nti Imana urakoze nkaca mvuga n'ibindi urakarambura akagura gahora ku ngoma ntaguciriyemwo eske mwebwe murankuraja yuko abahutu barongora abatutsi kazi cyangwa abati eske le mariage mixte murazakuraja jewe aho ntafatira Patrice ngomba mvuge uwongira umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi hoca habaho kujya hariho cerekana ko wabaye vaccine hoca habaho test de paternité uragahora umuvyeyi umuwanyu ni waba ufise amatwi ni wumve je wongira umutegetsi
numvise uragahoraho muvyeyi numvise ubone ntafatira Patrice nariko ndavuga rero jewe mbaye umukuru waje haba na tete do paternité uyu mwana ni sewe ntafatira Patrice nibyo byanditswe hajya zana amaraso turabe ko ari se urakoze cyane barampamagara akazi ndabasezeye jewe ndagiye kubwayo bagomba bavuge urakoze ntafatira Patrice nzi ko nyumva ndakumva mwuba ba ambassadeur ha iteka yemwe ntebe ningamagiti okay yo sinza guteba mugabo unkundire nkuko abandi bose bavuze imbere yanje mbanze shime ivyiza ukorera abarundi n'uburundi uko burya iyo umuntu ataye ururimi atabyinshi ngaruke ku kintu wigeze kuvuga yuko uzandika igitabo umaze no kwandika ibitari biki mugabo rero urumva twebwe uratwigisha ikirundi c'abarundi kandi ni byiza nkaba maze kubona yuko urandika indome zatuye ariko rero si benshi bashobora kwandika nka kujya wowe uvyandika none kugira ngo turengane urugero rwo kuvuga gusa twandike ikirundi nkuko tukivuga mvuga kiri ku twatuzo none wewe ko wishinze kuha akanoveri kikirundi cacu kugira tucandike uko byogenda gute wodufasha iki reka mbe ndagarukiye aho urakoze urakaramba mwubahwa ambassadeur urumva uranguye gatoya ikiganiro caci ntahe mugabo ntaco kumva jijwerekana ishure kuko nibi birimwe mu ntahe nyari cubahiro Petero nkuru nziza Imana imuhe uburukiro yaramaze kuba umuha kubera yaramaze gushikayo yarantumye ko ndava ngaha muri Canada turi kumwe n'umuntu witwa Nkinzo Edmond turagenda mu Burundi atakindi kintu kitwaye ari kuraba ingene ururimi rw'ikirundi gotera imbere gusumba ivyo bintu uwo mugambi wari uriho byari bigeze kure acaba umurundi yari mu babijejwe akayiba imiliyoni 800 kandi yaraje no muri Canada yasubiramo yivye miliyoni 800 siho narindi je nabibwiwa n'abasigaye mu Burundi babijejwe imiliyoni 800 zari zijejwe ikirundi ivyo rero byari birimo ko n'ikirundi candikwa kurya ubu ico jewe no kubwira nuko jewe leta hamwe yoza tukavugana ntiyovugana jewe kumure uca kuri jewe kugira ngo shikiri witwa Nkinzo Edmond yoca atanga logiciel ntaco nzi mu kirundi inyuzuza gutondanya bumenyi logiciel yoca yitanga hanyuma kica mu ma ordinateur ntiyabayobozi mu Burundi aba bagatangura bakabikoresha mugabo ibyo navyo byiza kubanza kurorera kuko ubwo bwatuzo n'ubwiwanje ko bwiwanje rero iyo ubwo buyanzi akademi rundi kwigomba ijeho burya hari ibyo tuzovugana bati ibyo bintu burya sikowe Patrice naho bivuga gutya sivyo neza reka tubigire gutya rero nibaza ko haje iyo akademi rundi izobitunganya neza mugabo jewe ndakumenyesheje ko mu myaka 5 ubuyanzi nibwo butarabikora nzoba narabikoze nzoba mu Burundi n'imiburiburi hariho nk'ama ordinateur ashika 200 arimo ico kintu umuntu ashaka kuvyandika neza kuko bijya bintu ntaho kaje yatwandikiye murundi yarakoze ndamushimira gose ariko ari ukundi tuntu twamugora uko tunako nitwoye naje kongerako kugira ngo amajwi aboneke neza ingene ikirundi gisanzwe kivuga kubera umuntu avuze ngo igitugu cyo kimwe n'umusore ariko kwa ntaho kaja igitugu ucatura cyo kimwe n'umusore kandi bidakunda umudereva wumva ko ari mu bwatuzo bubiri mugabo ni wumva ko ari ubwatuzo bubiri buriho mugabo wewe acagira kamwe ngo kandi ngo ni yijwe ry'umwiteguro ibyo rero byose nyereka muri akademi rundi bazobivugana bazoheza babitosore neza mvuga ngo bazobivugana nanjye nzotanga ivyiyumviro vyiwanje kuko nuba taco njejwe mbona mvuga ibintu bigakurikizwa urakarambura akagwira agahora ku ngoma Omer niwe ukurikira